Yola TV, Yola TV. Ndashima none kumihenge maso wajeje nyine marandege ngene usa namushika urumva jensa n'abagore muraza cyane kwe sawa none mama zoe ntari ngaha oya yakubwiye ariko nibaza ko utumuganje yari yambwiye ko muza guhaca ko muri stage gira nyarutsa kubera ko ndiko ndihuta two dukorera hepfo none burya murasoma ijambo ry'Imana turarisoma none asa n'umuntu agasoma ijambo ry'Imana hajya hari ahantu nasomye handitse ngo hajya ni byiza ko abana b'Imana bayaga ibintu by'Imana hari hano nasomye havuga ngo ntukamize akaguru mu nzu ya mugenzi wawe kuko yakurambirwa ni mu nzu kwa mugenzi wanje ko ari mu nzu kwa mushikanje kandi steba ibintu maze igihe wigira mama nze ngaho utangure kumbwira ko nsa n'abagore ngo nsa namushika sawa reka rije nitubitebe ko we mfashe ikinzanye ngaho kugira nsubire muri stage byo ahanyene kubera ari kwa mushika nukuye kuhamiza akarenge kwazohava kurambirwa akudaho sangwe n'ubucuti burapfa n'ikivugano gitsapa kangahe gasteba ushaka kunkuruka gasteba none gutembera saa sita none mwavuganye yambwiye kuza kuhaca mugani yari yambwiye saa sita mukuntu kunzanira ibigeragezo gusa kandi mwenda make none basi we yakubwiye kuza kunkorera iki cyo rugo ndabona nzorupamwe je bino yambwiye ni nk'ikizira kuri jewe ni nko kwinjira mu nzu y'umuntu ikizira ni giki gasteba we none ntuzi mu mico ko kizira kwinjira mu nzu y'umwishwa none umwishwa wanje ari ngahari jewe rero kuri jewe ni nk'umwishwa je bino yambwiye ni nk'umwishwa cyo gomba mapfe ndogota kuma ukuntu kungerageza kandi mabujingeza arabise je kugumangerageza je sinzi ko agomba ko ari je nzokwenyegeza umuriro basi murindira araza kuza ko je ndaza amasana we je ndiko ndacegwa ndiko nshaka gusubira muri stage none mwana wa mama je ko ntari burogote ku Mana none ni giki cyotuma urogota ku Mana muri uyu mwanya twicaranye ngaha je ibintu mushika we yasiza avuze ni nko kungerageza karibu mabuje nyaka uyu mugabo jewe yantegeje ngaha sinzi ikibazo gihari uko kimeze ubiki kazi hewe we nusanze tuko turahari nuna kugaburira niko ndakubaza wewe uratubuze je mbone cyonyorohera no akazi kanyu no tumanda kahira koje sinombi nyene nzoguma mpora n'ibigeragezo kuva ku wa mbere ushika ku wa mu mama zo uyu muhungu mama arananiye ndiko ndakubaza ubutagabura umusaza wawe none mabuja kubera iki mukizwa mwene mukizwe kandi yo mpamvu natanzerasi bavyumva mutangira amategeko mabuja je muzi yande singene amategeko je ndiko ndabona ivyaha igituma bigwira abo bigwanije nibo babikora mabuja worakijira mu kijambo ry'Imana bibiri uyikunga umurugiye gusenga nivyo nico kintu ndiko ndabona basirika genda mu iryo jambo ibuzo kugaburira umuntu kubera kigende sazika ryanditse muri wotangiye kubaza neza wenda bona uzova hano umeze nka mushika oya je mbwira handitse muri Bibiliya habuza kugaburira umuntu saa sita kubera jambo muri Imana muri Bibiliya ivuga ngo muri Korinto bambere 11 umurongo wa 34 havuga ngo umuntu niyasonza arakagiwe nona ni wawe ndakugaburira mu rugo rutari rwiwawe jewe nganarira Yesu je ngo byo kujyanira mu gikoni mubazoneke ubere babutuye ku ntankarira mabuja je narakuraye ko nzova ngaza gicumuro wewe ngaburira ngenda je ndacerewe nta kibazo sigara mu mutwe igire sha mwana wa mama oye ushirinde imbere mabuja bajya tuba twayishamba Imana rero sasa waje mu nzana ntankari inshuti umuryango n'abagenzi okay inzu yanje wose akwiye gufungura kwana n'Imana ibiri uranahura neza hama uko kumusoma Bibiliya mengo kuriruka genda uyitawuze neza imari utawuze Bibiliya neza mabuja je byo ndabyumva kandi umva ndakubwira ibaye kanga ndakubari utabaye maso urapanga none mabuja hari umunsi mukuru ko yaraje kujya ngaha hari umunsi mukuru yaraje umunsi mukuru unzaje nta musi nta musi usanga umuntu yemerewe kujya mu muhanda
kiritwa wewe muhungu kuri abandi ubwama kiritwa sinumva ibyo uriko uravuga numva ivyo ndiko ndavuga ya kubera ibi ni biki muriko muragira ngaho ko turafunga uko ndakubaza wowe ubwanwa nk'intutse wewe ubwanwa Yesu nitwa bwanwa muga je nitwa Kagohe Sivyo maspaje gacerere hamibi none byo bikugize ndiko ndakubaza ibi bisanzatwa mu ntuzenye mwibarabara birariremereye we muhungu simara nkundi inyishu nkizo urabona ko ibyo muri ko murakora atari byo ibi byatoboye ibarabara ntibibuza abajejwe kubikura bande hari abajejwe guhembera gukora ubucafu buri mu mabarabara n'abajejwe gusifya amabarabara none usanga ni hatasi babazobaho gute we muhungu mbwira ko ariyo mission mwa mufise yo gucafuza igihugu je nabwiye nti hari abantu bajejwe gukura ubucafu bwo mu barabara urubabone uko uragenda babambaye amataburiya abo nibo bajejwe kubukura n'abajejwe gusifya na samedi kwa gatandatu mikorwa rusangi turabukura hanyuma iminsi isanzwe mukaba muri kumarigara muri ko muracafuza ivyo mucafuza we ndavuga ukagumuhekenya ne wirire shako wakarosi none hari abajejwe kubukura ubu bucafu we muhungu wowe umuntu akuze ndakubona n'amatama n'ubwanwa magabo ushobora guhamagaza abana ngo mukore ibi nkibo muri ko murakora ibikopo ibisigati hanyuma muguhaguruka mugaca muhaguruka mugera je cyambere wamenya sinitwa muhungu kandi sinitwa bwana je nitwa Kagohe Sivyo spaghetti ibyo shoboye ko bimpamagara turahuza hama ibi navyo nta muntu byaremereye ubucafu buri kwisi haro bwaremereye bwatoboye ibarabara okay Kagohe ndakubaza kandi ndakubaza ijambo rimwe unyishura atabintu by'ingofe niki wavuze ko umuntu aguhamagaye mu izina umwishura Kagohe ndakubaza ibi biremewe neza cyane ikigira kabiri Kagohe ndakubaza uri umwene giguha umurundi canke uri umunyamahanga imvukira murundi pia no munyamahanga ntiyokora ibi none si baraba umunyamahanga ntasonze nkeshwe we rero wimvukira be murabona ko iki gihugu cyacu kizosukuka kigasa neza rya kigifisa abantu bintuzenye sinzi nero Kagohe kandi uri muri babantu bibikobo bibiki nka wewe Kagohe urashobora guhamagara abana nk'aba batarakwizana imyaka 18 mukicara ku marigara babansanza bagusanya gasigati ngize ntibagabo bene mama muhatire turasangiye okay barakora ntiwamira barasivya ntiwamira none namira hariko sabakoze harimo ikosa bakoze ngaha Kagohe ntakosa bakoze ayikosa ririhe none hariko sabakoze bari yagasigati bataye mwibaraba ikosa ririhe ibarabara ryatobotse ari naho gimburutse kuvuga ikirundi neza reka jene nakangutse nibaza ko ari umuntu ngira ngo yoba ari umunyamahanga yoba yaje gusebya igihugu bari yagasigati bataye mwibarabara na iyo Burundi umuntu wavuga ati bari yagasigati bataye mwiyara ibarabara ni yarara none mutama we tuvugana kure aha nta abantu bajejwe gukura sindi mutama shishaje cyane basi mwene wacu none mwene wacu ndakubaza ntari abantu bajejwe gusibura ibarabara hariho rero n'abajejwe gusibya ibarabara kwa gatandatu ntidukora ibikorwa rusange hariho n'abajejwe gusibya ibarabara aribo bayobowe nawe we deje uri deje Kagohe utanga akazi ko gusibya amabarabara basi tuvugana ukuri kandi tugende bukebuke burya bajya abantu bajejwe gusibura ibarabara ibi bitabonetse boja wowe uri mu migambi yo kuniga abana ba haratuka mugabo haratuka Kagohe wavuze ko witwa Kagohe harakudugi haratuka kuri wewe usibika ibarabara ahubwo hadugi wawe ugomba kwa abana biyo miryango isibura ibarabara yitibuka umukanda mu nda bicwe n'inzara ibi bitabonetse nibohembwa none bahembegwe wewe uri muri babantu utawumva ngo ngomba kugenda muri America ngo Washington wibi Bujumbura ashobora gukora ibintu nk'ibi mu gisagara ca Bujumbura capital urimvukira mu gisagara cyangwa uri muri bamwe barenga mu ntuzenye mu tuntuzenye mbe batwita udu province intara barenga udusagara twina komine we warenza agasagara k'izone ubamwe urenga agasagara k'intara yanyu urenga agasagara k'ikomine yiwanyu no mari ni Bujumbura ngo pa ari no gusebya igisagara ca Bujumbura
Utama ibintu rukora haranyerera twe nta gisagara twasibije twari agasigati tutamwibarabara n'ubu mu mwanya arindira urabe ko badaca ngaha babikure nta gisagara mwasibije ibi ni mu mwanya baraca ngaha babikure bande abacecwe kubikura sivyo bahembe wonyene ko bamagora ibi nivyo bahembe ibi bitabonetse abana babo ni abana babo biga kwibi abana babo bafungura kwibi bambara ibirato kwibi none bitabonetse bogira urakanka amabirenge birenge wewe ugiye munsi ngomba kunakariza imwe muzubusa nawe hejuru y'intu bizonohemye kukanyuma amagara tubareke musivye iki nini uzanye n'igisagara na gasagara nakagasagara uvamwo hariya nikosi bankukuri kurasabye iki gisagara aho wewe urabona ko ufise umutwe n'amaguru uko twohangana umva turiko turishurana wasibije bakoze je nahotse utegerezwa guhora gukora kukibi utegerezwa kuba bush je sinsubira kuvuga ko nabonye ko ufise imigambi yo kuniga abo bana babo bavyeyi babo baza gusibura ibi mu mwanya baracaha Kagohe mu mwanya baracaha ibi no bikwikoreza ukazunguruka kagace kose uvuga uti nije nasibije igisagara ca Bujumbura naje ndenga gasagara k'izone yacu nza ndenga gasagara k'ikomine yacu nza ndenga igisagara c'intara yacu mari no mu gisagara ca Bujumbura gusiba ukagenda uvyikore ukabona ko igisagara gitegerezwa gusukurwa n'abakibamwo ubwabo ariho bategerezwa gutuma gisa neza ega ntitutobihanganira ndengane ingene gisa ngurazi ngo London ngosha ngurazi ngo ipari urazi gituma ababa muri ivyo bisagara baramaze gutahura akamaro k'igisagara cabo bakamenya uyu muji uzogiga umuji natwebwe kuko tuzi kusukura no kutawusivya urazi igisagara cacu ca Bujumbura cyangwa ibindi bisagara byose bigize igihugu cacu c'u Burundi mugana uri kuvugana none ko muri bisi mpora mbona umuntu aje kunwa ka energy nkuko ari no mukaburimba gacagata hasi none abona bakerewe ni babene gihugu bakagohe bajya naho batandukaniye na wewe nta gisagara cisukura nta gisagara cikora ubwiza bw'igisagara na bene gihugu bakibamwe hakenerwa ibikorwa rusange hakenerwa gusukura imiserege bapeti acinzara ntaciye amano ekeranye ibi byose mukire ndaho cyagerera Bravo. Wara. Temunya bareka. Wara. Ibi byose ni mukire. Chekra kungora. None munakubanza. Haja kabiri yale kaza kurara. Kaza kurara ko kanse kumva ibyo nyoko yakunze cyangwa subira ujire ngo ngukunda gutera imigere ngaho uze kurabwira nako. Ngomba gutuma kaza kanje karewe. Uzonga buri. Chamba. Muri byo nyoko yamwe. Kuri kuzomariri. Changa hariya. Usubira upenga. Aho nyine kene wanyu kankoreye ikosa kuba kene wanyu kagiye. Kari hene mbiraho ka. Kabiri yare ka. Kabiri yare kariye ko ndabana kagari. Kari he. Ibyo byose ndakwereka ingene nzotanga icegera. Hari ikindi kintu nsaba. Hari icyo nsaba. Kandi ngoma ndagusaba ikintu. Bika bintu nkunda kubwira ibintu ugacibanza kwa. Ubu wasinda kumnyora ikofi rimwe. Uranyo? Vuze ikintu kanka ndakumnyora ikofi. Uneze yawe rero ngaho. Aho nyene nari kubashirayo muri babiri. Mubu mwaya n'amakosa hanyo kashobora kunkata n'umushahara. Hanyo kashobora kunkata n'umushahara kandi sindakubwirira ngaho imbere y'igikoni cyane. Caranga. Nakagotsi nayo nateguye sinzi niyo kandi upfuyeyo ngira ndondera akagotsi aho hejuru manzi ndakwerera. Nkora kubugotsi nga ushaka kubyeje kandi gawe wikoreye amaboko urago ko wikoreye amaboko nk'ubwowe n'ibiki. Je ntabwo nari muzokora cyo tuma mpemukira mama wawe.
namwemereye kuzobimubera umukozi mwiza gukora ikintu cyose ansabye nkitanga nkiziganya kugira muye mworoherwe nawe ugumungora kene banye koko nogafata sinokagirira nkuko aho uza kuvayo nyokaje anje nikorera akazi kanje rero nkora akazi aha ndeko n'umwanya wo kugucunga uranyumva ibi byose si jewe urazi ko turi abagenzi tunikundaniye zowe uranyumva we nitwikundaniye nawe mu kwitabura ni umengo wapfuye aho hari ico nakugize ko ibi byose ari nyoko niwe yabitumye ibi byose ushaka wanke nyoko urazi zowe burya mama wawe arakwanga mama wawe ibi byose ndiko ndakora niwe yabimbwiye nanje ntinya ko gashara kohera aho kohera ndakugwega nyine kandi sinanagukanyije neza nari kugukanyazo usipana yawe sinagukanyije neza ntanzi ko yabaye nabibonye ko nabikoranye umutima w'ubuntu ntanzi ko yabaye muga yo nkoresha umutima wa mama wawe mama burya afite umutima mwiza igihande kimwe ikindi gihande kirirabura hageze ku bana biwe ntware so uri kuri nyiganza uri kumenza ubukuru hamwe uri kuriga ndatuzovamo ikintu cy'akamaro we niwiga neza muko uzomenye ko ari nyoko yanteye ibi je uzongirire neza uzogombe ureke gufasha nyoko ikintu uzonyibuke ugomba ureke gufasha nyoko ibyo byose ni nyoko yabigize Sawa? Sawa. Waishi? Sawa. Nakubwiye ukuri wabikoze. Nabikoze gusumba bari. Sinabikoze nkuko mwabishaka. Ibiko utakoze. Rega mabuja twirutse twamaze amasaha tuko turi kugira ndabafate bajya abana bawe. Abana bawe ni nkubaganye mabuja. Uzuratanga umutwaro mu rushengero bawe. Abana banje mwirutse mujana. None mabuja we ni wari wambwiye ko bajya abana bawe hari byo ndabakorera. Gusa kamwe biliyari kariruka kajya ka. Umva nakubwiye nakubwiye utekera abana banje. Mabuja je jiste kumuntu yansabye ikintu ndiko ndagikora. Gusa kajya biliyari ni nkubaganye kurusha zo. Nitsina gimana mawe. Umva no abateke. Ndakwingiza ngibona baba. Nabikoze gusa natekeye umwe. Kubera iki navye bana babiri. None ko kamwe kansi sinabwiye ko ari nkubaganye. Kajya biliyari kirutse karanye nurira. Ndashira ko ni moto y'icatana ahubwo mawe ucura yansubiza. Kajya kabiriyare twirutse karanye nurira. Mwana wanje ari he? Je numbanze none ko kansize nazanye kazowe niko natekeye ko. So wanje ari he? Kazowe karenga. Kari he ko Kajanye niho kari. So sigaza kuca mu gikoni. None mabuja nari kumutekerera. Haguruka unye kumwana wanje. Mabuja je ni bimwe nyene ndakuba nta kuntu woma. Yaru kunye kumwana wanje hana ari gusa ntabindi. None umwumbi yari ko aramokera. Service zose wari wambwiye nkora twarazipatanye ko mu mushahara ziri. Mwana wanje ari he? Hey none mabuja n'umuntu ne wagomba ngire gute w'ibyo wantumye. Mwana wanje ari harya. None wagomba bye. Ne washaka nkora ibi yo nyine si service yo nyine naguhaye. Tetwa. Yo ni service gratuit nakoresheje. None mabuja. Cyubusha ku mufuko. None mabuja ziba niko mugana nawe. Netwe kubera naguhaye service itariha. Niko ndavuga uteza guhora. Sawa, ndazivye iyi ni service. Umva, sinari kumchira. Iyi niyo nyungu ndakoye service gratuit. Utari mwicanyi wambwiye ngo. Nakubwiye ati utekere ingi umwana wanje. Wambwiye ngo abana ubatekere neza. Iyo tubi kibazo. Uno mushaka ndabatekere. Tetwa niko ndavuga nawe. Iyo tubi kibazo wenda kumbaza. Netwe. Service itari mu mushahara ndayikora ushumuka. Uraza amezi namumaranye mu. Mabujana amanyama y'amafaranga. Ziba niko ndavuga ati ziba cyangwa ufata ibyawe byose ugende. Nyereka nogenda n'amanyama y'amafaranga. Urankoresha ugacugaruka kuntunurira amaso nukankunga. Ibi mu mushahara twarabivuye suko umesa no guteka n'ukoro. Mabujana nogenda cyangwa uzoguma. Akuzogumukoresha membe bitutsi no tumangene. Wamwicanyi we gusa. Wotari umwicanyi wambwiye ngo. Ntabwo niko ndavuga ubuhoro. Wotari umwicanyi mabuja wambwiye ngo so wambwiye ndamuteke. Ndakurande service gratuit Zinamufungura nanje dahiri zinamufungura. Ndakora service yo kubuntu umembe ibitutsi basi mabuja. Ndakubwiye ati fata ibyo byose ugende ndakukene. Basi reka mubwire mabuja. Fata ibyo byose ugende. Basi nuko ibitutsi byose ushaka uzobisange bitinye imbere y'umuryango w'igihugu. Wowe uzoraba kuzonyura no mu ijuru usanze ibitutsi byose uri kuranuka. Umwicanyi niwe umuresha. Zoe, hore nyoko ni mubi. Ndavuga ati fata ibyo byose ugende. Nyoko ni mubi, ibi byose ni nyoko yabimbwiye.
Mabuja je ni bimwe nyene ndakubaha. Wenye ibitutsi. Ndiko mvugana nawe uretse umwana ndashaka kwija. Uyo mwana yapfa. Uwo musanza tunye imbere y'umuryango w'ijuru. Hama kubya mama we nonyora ngaha. Kuko we wambwiye fata ivyo byose ugende narushe. Amarayo ushaka ugenda kuhe. Mabuja we nwambwiye ko umwana ndamutekera. None sinamutekeye ibyo washaka. Namba nakugumushira ku mufuko. None nari kumutekerera he? Umva nari kumutegera mu gitenge je nakenye. Sawa, basi fata ivyo byose ugende nuzovunyicira no mwana. Hamundi nawe ndamwironderera. Nyarutse barutsa. Tayari gukora ikintu cyose unsabye. Kore mwana wawe. So wihanganisha nyoko n'umuno mubi. Ndakubona ngaho. Nyoka afise urukundo ku bandi, muga ku bana biwe wapi? Nakimota kwe. Mugaje nkakandi nakagaye ku umugore. Muga rimwe na rimwe naje ndisuzuguza. No gukorera umugore afise imyaka 28. Mvize 32 aje ndokorera umugore nk'uko suku imara ma. Ninawe bamba nzuzugura amakazi yo gutegera abana biwe agacaje mpembe bitutsi nk'uko. Agacaje mpembe bitutsi nk'uko nyakubumbi 30 ariko ara ataguze n'inkwavu 10. Nacho. Edairi naje simpanga. Pangana mahera mfite mbere. Naje tuyote. Kore ibikoze tuzana abasigicenye ngaha. Mabuja. Chano kurinde gusaba imbabazi singiriyo nogenda. Nango mabuja ubona ko nosubira rukuru n'ubabari. Fatana kugufata ivyo byose ugende ntuvugishe. We. Yindi kundavuga mba navuze. Mabuja gira umutima w'ikigongo je singiriyo nogenda. Navuze ati navuze. Mabuja no kurigira umutima w'ikigongo je ruguru sinosubirayo no kurwimana. Jawanyene nk'ubu naje papa burishije inka sinosubira ruguru no kuringirira imbabazi. Ndagusabira ntubabari. Ndagusabira. Mabuja ndakora. Mabuja no kuri imbabazi. Haruka rugende hakuje hanze. Yola TV, Yola TV.